umugwi w'igihugu w'u Burundi Intamba mu Rugamba uhije gutsindwa ibitsindo 5-0 n'umugwi w'igihugu ca Maroc Rio de l'Artas hari mu rukino rwa kivandimwe ruhejeje kubera iraba mu gihugu ca Maroc kuva isaha 7 zuzuye zuno kuno munsi w'igenekerezo rya 26 kwezi kwa 5 mwaka wa 2026 rwari urukino rwabereye mwibanga ntangere ubwo tukwita awiklo aho atamufana n'umwe yarahari hari mu ntumbero yuko gufasha igihugu ca Maroc gutegura inkino z'ikombe c'isi giye kwitabira zigiye gutangura kuva igenekerezo rya 11 z'ukwezi kwa 6 cyangwa ruheshi kugiye gutangura mu minsi iri imbere. Ubwo rukino rero bivanye n'ibitsindo bivuye mu bitsindo 5-0 si bike ni byinshi cyane ku mugwi w'igihugu Burundi naho twababwije na classement FIFA aho igihugu ca Maroc kiza mu kibanza c'8 ku bihugu bimaze kuba bitera imbere ku isi ukuntu bikurikirana ku iterambere kikaza mu mwana wa mbere w'ibihugu biteye imbere mu mupira w'amaguru ku muri kuno kwezi kwa 5 muri Africa aho ni mu gihugu Burundi bwo buza mu kibanza c'142 ku isi ariko bukaza mu kibanza ca 41 ku mugabane wa Africa. Ibi naho bimeze uko naho ubona ko hari itandukaniro ridasanzwe nivyerekana ko Uburundi n'ubundi butaritegura guhura n'ibihugu bikomakomeye kuko ziba inkino zitatu zihuza Uburundi na Maroc. Uburundi atagitsindo na kimwe buronka mu izamu rya Maroc ariko bukanyagirwa kuko ibitsindo 5 byongeye ku nkino zibiri zabaye mu kondera itike ryo kuja muri kanya 2021 hari mu mwaka wa 2019 ico gihe Uburundi bwatsinzwe na Maroc mu rukino rw'ibanze ibitsindo 3-0 Murukino rwo gusubiriza butsindwa gitsindo kimwe kubusa. Urumva yuko inkino zitatu zose Burundi maze gukina nta gitsindo kimwe burigera bubona mu izamu rya Maroc. Ariko uteranyije ibitsindo 3 byo mu rukino rwa mbere, igitsindo kimwe cyo mu rukino rwa kabiri, uteranyije ibitsindo 5 byo mu rukino rwa gatatu rwa kivandimwe, ucu usanga ibitsindo 9 kubusa aribwo Maroc yatsinze Burundi mu nkino zigera kuri zitatu. Cyumva ko Burundi bugiye kuba buhurira mu itsinda rimwe n'igihugu nka Algeria, Togo ndetse no mu gihugu wa Zambia. Ubwo tuvuga ko baba biteguye kuba bokihangana na bino bihugu. Ugiye kuraba nk'abakinyi batsinze mu gihugu Burundi n'abakinyi tutari dusanzwe tumenyereye cyane mu gihugu wa Maroc ariko nubwo batari bamenyerewe nazo ko nabo baba baje kugira bapime kugira ngo baje kuja muri mondial bafite abakinyi bamaze kwitega yuko bashobora kugira ico batanze. Nk'akarorero ibitsindo 2 byinjije n'uwitwa Bentayeb, ibitsindo 2 byinjizwa n'uwitwa Ayub El Kabi we yaramenyerewe, igitsindo kimwe nacinzizwa n'uwitwa Sifedin Benjida. Urabona yuko aba bitwa ba Brahim Diaz bashobora kuba batakinishije umwanya munini nubwo atamakuru yabo dufise. Sinabishaka kumenya liste yabasho kwitanguzwa ku ruhande rwa Maroc ariko ushobora kubona nta shafa kimatashije kuza yivanye nuko we wari kayitegurira inkino z'igikombe c'isi. Ushobora yuko equipe yatsinze Burundi ushobora kuba atari na equipe ya mbere kabone na equipe yo gutegura abakinyi bashobora kuza kwiyongera kuri liste yo mu giseke wa Maroc nubwo ushobora kuba yaramaze gusohoka nubwo biba yamaze gusohoka iri officiel za kwisanga n'ubundi batangaye bashoboye gukinisha babandi bamavuga ati aba ni plan B bakatanguza plan B bagasubiza plan A kugira barapime abakinyi bose barabiko bose babikugwego gwiza. Muri rukino rwa kivandimwe iboneka ko Uburundi nabwo butakoresheje liste cyangwa squad ya mbere ugiye kuraba nkamwe makinyi b'intara ibonye so bari nka Yusuf Ndashimye byo kuraba batanguye hatanguye nko bitwa ba Moderi Akbar asanzwe amenyerewe atangura Musa Aro ntamenyerewe gutangura mu kibuga, Musa Omar nawe ntamenyerewe gutangura mu kibuga, ico yitungiye Keve ntamenyerewe gutangura mu kibuga, Frank Ndwima ntamenyerewe gutangura mu kibuga. Ni urutondo bana yuko nabo bacu bariko barapima nkanze Imana Juma nawe nyine yamenye gutangura mu kibuga. Novuga nk'abantu bari badatanguye bamenyerewe ni Bimenyimana Bonfils Caleb, hariho aba Cedric Amis nawe nyine ni asanga nk'ubugarutse bushasha nawe ashobora kuba ari nawo mu makinyi botangura gusubiriza bakaja gusubiriza bitwa ba Jean Claude Gumugisha ntibatanguje mu kibuga basore nka Jodiri Ngora n'abandi ariko nubwo bizogenda gutsi urabona ko na Maroc ko biri kose cyo kwitakinishije liste de base ko biri kose itsindo 5-0 n'iyindi shusho bitanga abo batanguje bose kuko muri rya liste babatumye ko ni nabo uzokwifashisha igihe uzobagize imvune cyangwa uzoba bakoresheje ibindi bintu yagiye gutsindwa n'abantu batanamenyerewe ariko ukwihagarako ku Burundi kwamaze kuba kwigaragaza ko kwasubiye inyuma. Ugiye kuraba bahura n'igihugu ca Cote d'Ivoire mu nkino zibiri Burundi nta gitsinda kimwe gize buronka gatsinzwe igitsinda kimwe kusa mu rukino rw'ibanze usingwa kimwe kusa mu rukino rwo gusubira imbere ya Gabon hose ubona ko byagoranye imbere y'igihugu ca Gambia itsindo 2-0 biko birekana yuko Burundi kubona izamu ari ikintu kigoye cyane ariko kandi no kwihagaraka imbere y'igihugu bikomakomeye si coroshe. Ubwo none twitege yuko ihangiro yo kuja muri kanya 2027 zorishika nk'uko umenyereza nko Patrick abishira mu migambi yiwe byo bizokunda ariko gusa batsinda Burundi itsindo 5-0 nivyerekana ko Burundi butaraba tayari kuja gukina amahiganwa akomeye ho kubwiki ko bwanyu byimve byanyu muri commentaire birakenewe
mwakumwe nanje Wilfried Rambona kinyamakuru ni Free Sports mukomeze kwandika mu mirimo yanyu abameze neza mukomeze kumererwa neza sena nabaramukije kangiye ko ndabaramutsa ariko ndabifuriza kuronka mu mirimo yanyu usubire mu biganiro byo hanyuma bye hasta la vista ciao